2016 ukwezi kwindwi itariki mbi yindwi Bosco agiye abantu ngo vision yo yamutanze vision yo yagize iki umuntu uzi yuko twarajanye mu Rwanda turagaruka turagira ibiki vision we yabika amafaranga y'amabare yose twagiye turakora niwe novuga ngo ni genari nkishiga ya peace and love Bosco naco yigeza amburana haragera n'igihe jewe n'abantu baza bakanyataka ngo we ko wambara nabi gusumba Bosco we ko ari ugira ibi nibi kubera ko jewe navuga ngo ni vyiza ko mugenzanje abameze neza kandi niyo abameze neza ntituzogorana nije nabika amafaranga kandi nije namuha amafaranga sinigeze niyumvira n'umunsi n'umwe kumuca inyuma ngo mfata amafaranga ndatware nko mu muryango canke nkora ivyiwanje mugabo atabizi ukaza wumva ngo Bosco yitavye Imana ngo ni vishu yamutanze urumva ico kintu kuntu kibabaje twabana mu nzu vyari imiduga vyari donc je Bosco mu buzima bw'iwanje twashwanye rimwe mwari mufuye twashwanye rimwe tubarire nimba atari banga mwari mufuye iki byagenze gute ugaca wumva abantu ngo vision yamutanze bro kandi ntiwibaze rero icari kibabaje si sayo majambo yavuzwe icambabaje nuko yavuzwe n'abantu twakoresha cewe na Bosco urumva abantu b'abakozi biwawe akaba ari bagaruka kuguhinduka ndibuka ko ijoge nabwiye Imana ntimana bino bintu ni washatse ko biba kandi wabikoze kwishaka giwawe kubganje Bosco ntiyari bwagere mugabo kubgawe hageze nimba hageze rero nkura mu menyo y'abano bantu sasa wemeje wo kwemeza ko je natanze Bosco uzi uko vyagenze gamana nkura muri bino bintu ico gihe ndasenga ndibuka ko hariho nabigeze ku propose tuguhungishe abandi barambwira tugutwarana nabwiye ngo inguvu za mbere no bampaye aba bantu bariko baravuga ibi bintu nuko no bamvuye muri kino gihugu uhunze buca bavuga ati kumbe byari ivyo okay vision nimba atari banga umunsi mwashwanye na Bobo Peace mwari mupfuye muzi twashwanye vyari bivuye ku kabare muhira bar twa Bosco ari umuntu akunda kuryoherwa cyane nubwo naje nakunda kuryoherwa je ni focusinga cyane kuba musicien na sound nuko akabare vyo genda neza Bosco nawe yari umuntu novuga ngo akunda kuryoherwa asabana n'abantu cyane nkako vyarumvikana urumva umwe yakagomba kwita kuba musicien kazi kagende neza hamundi akaja mu bantu akumva ama critique commentaire ivyo bavuga hama yisanga yasororerera cyane abantu kuburyo n'abakozi hagera igihe bamucamwo kubera ko urumva we bakubonye nibaguhe wundi amubonye nibaguhe unabonye nibaguhe bikamunanira control ukuntu abakozi nabo bakubonye kumeza uko bararenza ko bana waguriye umuntu umwe mugabo bakakwandika ko waguriye abantu 10 waguze icupa rimwe bagaca bandika ko waguze amacupa 10 20 ivyo rero igihe dushwana je namubwiye ni mon frère urabona ko jibi bintu atavyo ndimwo ntibiba urabona ko wewe bukeye facture usanga ari mu bihumba amajana 5 amajana 7 jewe ugiye kuraba kuri kote yiwanje nta nibihumbi 100 uhasanga none ubona vyogenda gute urabona nibigiri abakozi barambeshera bakubeshera gute nimba bakubeshera rero ivo ko ibintu bihinduka turashwana kabisa mugabo uwo munsi birahera bihera ndamutoje solution ndamubwira ngo kujya ubona jewe meze sikugomba kumera kubera Imana ntiyaturemye kumwe mugabo je ndagusaba ikintu kimwe emera imbere yuko ari umuntu waguriye umuservera bumwe kandi azarabanza guci wanje nanje ndabimenye kugira ngo niyo bakurenganya nze uze kuba ufise preuve kubera uburavuga ko bakurenganya mugabo nta preuve ufise acha aravuga ati sawa nimba ari uko umuservere nzoza ndatuma azobumwe kandi azobanza guci wawe kugira ngo niyambeshira nawe uzobe ubizi basi tushobora dutoye umuti wibibazo mugabo ndibuka ko twashwanye kuburyo n'imodoka je ntayitashemo twari tugiviza imodoka imwe imodoka nananze kuita hamwe ndamubwira ngo mon frère nimba ushaka ko tugwana bana turicana nibikunda mugabo ndibuka ko bukeye twarayaze turasubiza hamwe nk'abavukana
abakunzi ba Senga Media TV muraho murameze neza kubita meze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe Imana nzonegwa no gukemura ibibazo byanyu nyita Aloyizi nyita The Sniper kubera ko ndisanzwe ndi umudahusha niyo mpamvu ndabazaniye abantu barenze sana abantu nabo badahusha aba Sniper bagenzi banje mwitwe Vish Love mukali wa show mukali wa live ebana n'umuntu atanga umunezero vya hatari The Professor n'umuntu arenze sana ndamusabe mu cubero ciwa turamutse kwanza hama tubana ikiganiro cacu yambu cyane Aloyizi ndakuramutse ndamutse n'abari ko baradukurikirana bivanye naho baherereye ashobora kuba ari mwijoro ashobora kuba ari ku murango nkatwe ariko icanya cyo nuko tuyaga umwanya wabo rero burya n'ikintu gikomeye cyane bemeye kudutega amatwi bivuga ngo nabantu biteka cyane ndababwire rero ngo bagira amahoro n'urukundo Vish Love nahashitse Mugari yes, no problem no problem kabisa no problem kabisa Vish Love uheruka gushira hanze indirimbo nshasha irenze sana yitwa No Problem indirimbo iri ku rwego rwo hejuru urakoze cyane no problem Vish why no problem no problem nta ngorane dufise ntazihari nta kibazo yego none ntuzi ko turi muri sama twarinjiye muri sama aba vacances baza ebana muze muzana amafaranga gusa muze muzanya amadolari nta kibazo dufise kabisa muyadushwazemwo haba ibintu bigende neza cyane no Vish Love kutariki 13 muri Kepasa hari hahiye cyari bimeze guteke shirako ni tariki indwi mu Nyakabiga kuri Big Land niho twatanguriye tugurura sama tumeze neza ariko je hano abonye hatokombeye bya danje ari Kepasa iriya yari VIP rero sasa Kepasa kubera ko kwinjira ari 50,000 na 250,000 muri VIP babonye ko vyari ibintu vyiteka birenze sana kabisa navuga ngo vyari vyiza cyane biriko binyereka urugero Vishu rundi ari kara arajako okay no mu Nyakabiga vyari sawa uretse ko twasaba umuntu gusa ko azazanye amafaranga yo kugura ico kunywa bon ni vyiza ko rimwe na rimwe tugira VIP ikindi gihe tukagira ibisanzwe kugira ngo umuntu wese ashikirwe n'umunezero wabitanguye neza Vish n'umuntu atanga umunezero en plus Vish ni n'umuntu avura amastress ni docteur bivuga ngo rero nitwovura aba VIP gusa n'abasanzwe ifoko tubavura nabo nyene bikaba vyiza mu buryo umwe wese afise canke ubushobozi afise hose turahashika mukali wa life ni wewe umuntu ronka amadiri menshi biteramo byinshi nirihe banga ukoresha Vish ndafise The Fighter Production niyo lebo yanje nsanzwe ndimwo irakora cyane igakoresha inguvu bagakora bitanga batiziganya kugira ngo Vish ashobore gushika hejuru cyane n'imbere hashoboka ibanga rero dukoresha twebwe ni ryo gukora cyane tutibagije canke tutibaza ngo amafaranga ari he ahubwo tuvuga ngo reka ibikorwa bari byo bivuga hama bene amafaranga baturondere okay Vish sindirimbo yawe nkunda sana yitwa History sichaka ngo tuyigaruke ko cyane ariko ndashaka kumenya akiri mu Ruyigi byari bimeze gute nkiri mu Ruyigi vyari sawa gusa sinabona iherezo canke itanguriro ry'ivyo ndimwo mugabo nye n'Imana nayo ibivuga ngo wewe iyumvire kujya naguhaye ubwenge hama nanje nzoza ndasunika bukebuke abishu mugihura na Bobo Peace ujya Bosco umunsi wa mbere muhura byari bimeze gute twahuriye ku ishure twese twari tukiri bidogo ibipeti nyene bitazi ivyo birimwo wanashaka mu ntango yajewe na Bosco burya no gukundana ntitwakundana yishwe burya mugabo abantu bankana nibo usanga bakundana reje narabibonye kubera ko je nkishika ku ishuri na Bosco agishika kubera twashikiye umwaka umwe 92 jewe nari nazananye na grand frère Bosco yari yaje ari wenyene na grand frère we yarafise ikibazo cy'amaso hanyuma jewe nsanga ahubwo Bosco akundana na grand frère je ntitwahuza tumaze kwiga umuziki hoho biba pire dutangura kwankana vya sawa sawa kubera ko bon sinibazo ko rwanko rufatiye ku kwankana inzigo bon tumaze gutangura kwiga umuziki Bosco yumva umengo
ntaco no musumvya Yego. nanje nkumva umengo ntaco yonsumvya Kabisa. rikaba iryo shavu ryuko n'igitari twigirako cari kimwe tukagihurira ko turi abantu barenga batandatu Ewa. ca wibaza rero je nk'ubu mwigisha adusohoye kare igitari n'abanirutse nkagitora Yego. nkaca ngerageza uburyo bwose gukora utuntu Yego. iyo rero Bosco yumvise ko hari ikintu namuzumbije ishavu ryaraniga Yachafu. urumva Yeah. nanje mwigisha aba yadutebeje gusohoka sinkubeshe Yego. nivyo yavuga abandi basohotse sinavyumva Yego. avuga ni Bosco Bosco agira Yaranze yeba gitari. narandubuye kabisa biraheze Yego. rubugwanko rero gw'ivyo bwo kuvuga ngo turahiganwa mugabo tugahiganwa tutagomba guhezanyayo Yego. tuvuga ngo ninde lo meilleur Mm. yoshobora kuba azi byinshi cyane gusumba uwundi Yego. nuko mugabo mu nyuma twisanga twabaye abagenzi kubera vya bintu twahuriramwo vy'umuziki tuba abagenzi imbere binatana gushika abantu batangura kuvuga ko turamahasa Yego. bivanye nuko Bosco yashobora kuba ari muri kiriya cumba hariya nanje nkaba ndi no gutya Mm. ugasanga twambaye nk'impuzu zisa Yeah. canke twiyumviriye ibintu bisa kandi tutavuganye Abishiri ndazanye iciyumviro cyo gushinga Peace and Love. ni jewe na Bosco turi babiri Wagitanguje bwa mbere avuga ati kino kintu nako nutogikora. bon novuga ngo ni histoire ndende gato kubera ko vyahuye nuko tuvuye twese bon Bosco ikibazo yahuye naco Yego. baramuvuye arabona Yeah. uko kubona acaja muri primaire arakora ikibazo mu wa gatandatu abo wa gatatu mu ntara yose Yego. araja mu windwi mu munani mu w'icenda mu w'icumi Yeah. mu w'icumi rero niho amaso yasubiye kwanka abaganga baramubwira ati burya we naho bakuvuye bari barakuvuye mugabo bitasigura ko uca ukoresha aya maso cyane ubu ugira utangure kuyakoresha kubera mu w'icumi na rimwe ivyigwa ni vyinshi mu w'icumi na kabiri ivyigwa ni vyinshi usoma vyinshi bizohava bikugirira ingaruka mbi ku maso yawe kubera ko uzoba uriko urakoresha imitsi izoruha hazogera igihe izibe donc amaso ntasubire kubona Yego. baramukonse bati rero ushaka wobiheba uhagarikira hano Yeah. ico gihe bamubwiye mu majambo niwo mwaka nanje narimejeje ku ishure ry'abatabona igitega hama tuca imigambi none ga mugabo Yeah. usubire mu cibitoki nanje vision nsubire mu kayanza Yeah. na wa muziki twamenya sha twese tuvugana tuti wapi none tubigenze gute tuje mu ruyigi rero Yego. tuja mu ruyigi twese iciyumviro kivuye hehe kuri jewe mugabo sinabona ngo peace and love bizogenda gute Yeah. tumaze gushika mu ruyigi burya muntu yadufashije gutora iciyumviro c'izina Yeah. twebwe twavuze ngo twiyite amahoro n'urukundo muga twumva umengo ni birebire Yego. mu kirundi ni vyinshi Yeah. ngo groupe yitwa amahoro n'urukundo twumva umengo ni vyinshi ico gihe Yego. n'icongereza nicari kirenga uwo mwe basi umuntu arashobora kuvuga nako gusaba amazi canke Yeah. kwidebrouiller basi Yego. ico gihe tuca twikora ku muencadreur yitwa Prime aca aradufasha aravuga ngo burya amahoro n'urukundo ni peace and love twumva karamacinga neza kubera ko twari twiyumviriye ngo turaba ikintu cotuma duhuza abantu mu mice igiye itandukanye ninde adakunda amahoro persone ninde adakunda urukundo uwo ni umwicanyi Yego. ba turavuga ati urumva twibaza no ku bintu byinshi cyane byari bihitiye mu gihugu cacu tukavuga ati mu ntanga ivyo twumva abantu barapfa ibiki abana ukabona bazanye abana muri Maison Shalom mitwe yacitse bayunze bashonye ukabona nyine abana ni nk'ibikoko kubera ivyo babonye turavuga ati cyo tuma abantu basubiza hamwe niki n'amahoro n'urukundo twiyita gutyo bica biba ngombwa rero yuko badufasha kurondera ako kantu ko mu congereza kameze neza peace and love basi bibaye vyiza cyane basi Okay, Vishu, mutanguje Peace and Love mwarakoze turabenya ku rwego ruteye ubwoba murakora imiziki irenze ariko haraza kuba ikibazo witwa Bobo Peace yitaba Imana. Yego. Bamwe baravuga ati Vishu Love ashobora kuba ari we yamutanze nk'igitambo kiyagiye kuri Vishu Love byari bimeze gute izo story. Ntivyari vyoroshe harageze n'igihe ngomba guheba umuziki. Ugomba guheba umuziki. Harageze igihe ngomba guheba umuziki kubera ayo majambo. Haragera n'igihe mvuga ngo numva nohunga nkava muri kino gihugu uramaze kubona umuntu mumaranye imyaka irenga 10 umwe arara hasi vya bitanda vy'amasuperpose kimwe hasi kindi hejuru
mukamarana imyaka irenga ku 8 10 umwe aryama hasi nk'ubu nka Vishu aryamye hasi Bosco akaryama hejuru mu wundi mwaka Bosco akaja hasi Vishu akaja hejuru abo bantu barakundana ku buryo bisanga bari mu bintu vyiza bo bakabana abantu bakundanye gushikaho biyumvira gukora ububare imuhira bare haraje ava yuko imuhira bare haza twarazungurutse Brarudi baduhaye novuga ngo deal kuzunguruka igihugu cyose primuzike ya mbere tuzungurukana nayo ya ico gihe je na Bosco twarabavukanyi nta wajya uwundi nta washaka kunda amererwa nabi byari ibintu vyiza cyane ibaze rero hageze 2016 ukwezi kwindwi itariki mbi yindwi Bosco agiye abantu ngo Vishu niyo yamutanze Vishu niyo yagize iki umuntu uzi yuko twarajanye mu Rwanda turagaruka turagira ibiki Vishu niwe yabika amafaranga y'amabare yose twagiye turakora niwe novuga ngo ni genari nkishiga ya peace and love Bosco naco yigeze amburana haragera n'igihe jewe n'abantu baza bakanyataka ngo we ko wambara nabi gusumba Bosco we ko ari ugira ibi nibi kubera ko jewe navuga ngo ni vyiza ko mugenzanje abameze neza kandi niyo abameze neza ntituzogorana nije nabika amafaranga kandi nije namuha amafaranga sinigeze niyumvira n'umunsi n'umwe kumuca inyuma ngo mfata amafaranga ndatware nko mu muryango canke muri vyiwanje mugabo atabizi ukaza wumva ngo Bosco yitavye Imana ngo ni Vishu yamutanze urumva ico kintu kuntu kibabaje twabana mu nzu vyari imiduga byari donc je Bosco mu buzima bw'iwanje twashwanye rimwe wari mufuye twashwanye rimwe tubarire nimba atari banga mwari mufuye iki byagenze gute ugaca wumva abantu ngo Vishu niyo yamutanze bro kandi ntiwibaze rero icari kibabaje sayo majambo yavuzwe icambabaje nuko yavuzwe n'abantu twakoresha jewe na Bosco urumva abantu b'abakozi biwawe akaba ari bagaruka kuguhinduka ni wabikoze ndibuka ko ijo gihe nabwiye Imana ntimana bino bintu ni washatse ko biba kandi wabikoze kwishaka giwawe ku bwanje Bosco ntiyari bwagere mugabo ku bwawe hageze nimba hageze rero nkura mu menyo ya bano bantu sasa wemeje wo kwemeza ko je natanze Bosco uzi uko vyagenze gamana nkura muri bino bintu ico gihe ndasenga ndibuka ko hariho nabigeze kumpropose tuguhungishe abandi barambwira tugutwarana nabwiye ngo inguvu za mbere no bampaye aba bantu bariko baravuga ibi bintu nuko no bamvuye muri kino gihugu uhunze buca bavuga ati kumbe byari ibyo okay Vishu nimba atari banga umunsi mwashwanye na Bobo Peace mwari mupfuye muzi twashwanye byari bivuye ku kabare muhira bar twa Bosco ari umuntu akunda kuryoherwa cyane nubwo naje nakunda kuryoherwa je ni focusinga cyane kuba musicien na sound nuko akabare ivyo genda neza Bosco nawe yari umuntu novuga ngo akunda kuryoherwa asabana n'abantu cyane nkako vyarumvikana urumva umwe yakagomba kwita kuba musicien kazi kagende neza hamundi akaja mu bantu akumva ama critique commentaire ivyo bavuga hama yisanga yasororerera cyane abantu ku buryo n'abakozi hagera igihe bamucamwo kubera ko urumva we bakubonye nibaguhe uwundi amubonye nibaguhe unabonye nibaguhe bikamunanira control ukuntu abakozi babana abakozi nabo bakubonye kumeza uko bararenza ko bana waguriye umuntu umwe mugabo bakakwandika ko waguriye abantu 10 waguze icupa rimwe bagaca bandika ko waguze amacupa 10 20 ivyo rero igihe dushwana je namubwiye ni mon frère urabona ko jibi bintu atavyo ndimwo ntibiba urabona ko wewe bukeye facture usanga ari mu bihumba amajana 5 amajana 7 jewe ugiye kuraba kuri kote yiwanje nta n'ibihumbi 100 uhasanga none ubona vyogenda gute urabona nibigiri abakozi barambeshera bakubeshera gute nimba bakubeshera rero ivo ko ibintu bihinduka turashwana kabisa mugabo uwo munsi birahera bihera ndamutoje solution ndamubwira ngo kujya ubona jewe meze sikugomba kumera kubera Imana ntiyaturemye kumwe mugabo je ndagusaba ikintu kimwe emera imbere yuko ari umuntu waguriye umuservera abumwe kandi azarabanza guca iwanje nanje ndabimenye kugira ngo niyo bakurenganya nze uze kuba ufise preuve kubera ubu uravuga ko bakurenganya mugabo nta preuve ufise aca aravuga ati sawa nimba ari uko umuservere nzoza ndatuma azobumwe kandi azobanza guca iwawe kugira ngo niyambeshera nawe uzobe ubizi
basi tuba dutoye umuti w'ibibazo mugabo ndibuka ko twashwanye ku buryo n'imodoka je ntayitashemo twari tugiviza imodoka imwe imodoka nananze kuhita hamwe ndamubwira ngo mon frère nimba ushaka ko tugwana bana turicana nibikunda mugabo ndibuka ko bukeye twarayaze turasubiza hamwe nk'abavukana byabaye iryo rimwe Vishulove kubera iki Bobo Peace amaze kwitaba Imana wowe na Igete mutabanaje kandi ngo mukorane Peace and Love ikomeze ikore ico mwomenya coco burya Igete yagiye avant yuko Bosco yitaba Imana yego Igete yagiye tugiheze ijya album ya mbere Gasome zijya za Ishimana ifatanirije za ibikogwa Burundi aho Igete arumvikanamwo za Shugwe niho yumvikana mugabo muri album igira kabiri Igete yari yamaze kuvamwo c'était en 2010 Igete yari yamaze kuvamwo hanyuma amaze kuvamwo aravuga yuko abavyeyi y'umuryango bamutwara mu Rwanda hama aravuga ngo Jesse nkibandanya kuririmba sekila ngomba kuyifokasinga muri gospel voilà ishaka ry'umuntu canke ico umuntu yacaguye kica kibico twebwe na Bosco duhitamwo kubandanya urumva Bosco amaze kwitaba Imana ni nasigaye ndigati kuma kakisenya mugabo sinasigaye ndi umwe nasigaranye n'Imana yanje sigarana n'umuntu yitwa Epifamba burya abantu batabizi Famba twatanguye gukora na Bosco atari yitaba Imana hajya manager Happy Famba mwate gukorana mbere uko Bosco yitaba Imana haciye umwaka n'inusu dukoranye Bosco acari yitaba Imana mumaranye imyaka myinshi kabisa kandi umukorana neza cyane cyane go yo ndemeza ko sindabivugiye hano ndemeza ko The Fight ariyo lebo ya mbere mu Burundi ubu ihagaze neza gusumba izindi lebo kabisa Bishulove bamwe bati Kidumu ni umuririmbyi wa mbere arenze mu Burundi wewe uremeranya nabo erega ntitubeshanye burya no wankuru kwavu aremera ko gwiru si uhera heje none yego Kidumu yaramboneye izuba hari ibintu erega ubona ukavuga ngo nubwo noba namushikiriye hari jambo afise yego oya kandi nta n'umukuru abura mukuru we ivyo abantu bagomba kuvyumva Kidumu arahari mugabo mu makanda yiwe kandi aho hafi cyane Vishu yaramuteye Vishu je ngirageje kuvuga ku gatwe kiwanje ngirageje kuraba ivyo ukora nkabana Kidumu ivyo yakora n'ibyo yakora je mbona ko ari we urenze abantu rero baba bavuga ku Kidumu nawe ari warenze ubyumva gute canke uwo bivuga kiki nka Vishulove bivana nuko babona uko turiko turakora aho rero sinsubira kuvuga ngo ngomeze gutya canke bimeze uko shwa y'umuntu ni nka kujya mu mupira w'amaguru bamwe bemeza ko Cristiano ari wakomeye abandi ngo ni Messi kandi abo babiri bose uravye ibikorwa byabo si bimwe no kuvuga wewe nimba ukunda Cristiano uzokwama wemera ko Cristiano ari wakomeye uwo mukunzi wa Messi azokwama yemeza ko Messi ari wakomeye bivuga ngo rero hagati ya jewe na Kidumu abaraba nibo bashobora kuvuga ngo Vishu ni wakomeye canke Kidumu ni wakomeye mugabo ciye nk'ubu nka jewe sinshobora kubwira ngo bimeze uko kubera ko sinzi cabaraba babona ugirageje kwiraba ukaraba ingene ukora ukaraba n'ibikorwa bya Kidumu wewe ntubona ko murenze sana oya ubona ivyo je ntavyo novuga kubera ko aho ngeze jewe mbona ndiko nkora nka jewe ariko urabona yuko ivyo ukora nta wundi muntu arabikora ngaho ku butaka bw'u Burundi none Kidumu ari hano ko muza muramugereranya na jewe Kidumu ntari mu Burundi ico abantu bagomba kumva ariko nubwo wewe batari ngaha mu Burundi nico cebetse rero yuko uramurenze yarahunza oya kugira ku butaka bw'u Burundi umuntu atari hano mu Burundi mu mureke ko yahunza akagenda oya ntiyahunze reka ico cihutse ahubwo arikara present Burundi yari kubera ko ndi sûr certain ntiyabuza abantu yigishije Kirundi kandi iryo niteka kuba fiere n'igihugu cawe nawe urumva rero kuva ku muziki ukaca ugenda kwigisha Kirundi nawe urumva yuko ari ibindi bintu ntiyumva ko bikomerega abigisha Kirundi anabigisha kuririmba nta bakenya hora zana bakavuga Kirundi ntiyumva yuko iryo riba ari iteka nawe avuga ngo ndafise iyo naje mva ariko mwe bavuga mu Kirundi ngo nawe nka konka nyina ngo agwaye amahere aremanga ko ari umurundi ubu ushatse kuvuga yuko hoba harabuza abakenya bamubwira ngo reka tuguhe nationalite uhindure ubu mu Kenya shavuga ati nubwo novyemera
mwame muzi yuko ndo murundi ico ni ikintu naco gikomeye kandi umuntu wese agomba kumwubahira okay Vishurove bamwe bakitwa professeur w'umuziki nico kintu je gituma kwanza mvuga yuko uri n'uwa mbere kubera ko nta muntu ndigira mbona aririmba nko kuririmba nta muntu ndigira mbona akora live iminota nk'iyo wewe ukora amasaha nkane uri kuraririmba live niyo mpamvu je mvuga ko ushobora kuba urenze wigishije abantu benshi bagiye batandukanye ugerageje kuraba kabona butaka bw'u Burundi ninde muririmbyi uvuga ati jewe uyu uye boduhitere tukaja hamwe ariko nkabona yuko yonyegera basi yogerageza hano mu Burundi ntawo hari nta numwe ntawo hari you are the number one hano mu Burundi nibaza ko atawo hari mu bari hano eka batekane kabisa kuri live live hano oya batekane babanze barindire kwanza okay abazanye Big Fizzo akavuga ati Big Fizzo genda uririmbe hamande ya Vishurove oya muze muratandukanye ibintu mwebwe aba fans bashobora gutahura ibintu ko bitari hariho kuba ufise izina no kubushoboye akazi ivyo bintu biratandukanye uvuze live Farious umuzi muri live kangahe nanje nibyo ndiko ndashaka none wumva ugereranya abantu iyo tumuzana umuntu agira live wa vrai avuga ngo Vishu uyu muntu na wewe ubona gute mugo umuntu atagira live mureke niyo ayikoze ayikora rimwe kandi arayishobora mugabone ushaka gufata Vishu imyaka 10 ningahe ari agira je muri 20 abikora ngo reka ico kintu bikorana oya Fizzo kandi ubanza umureke nawe Fizzo afise ivyo yubatse vyiwe niteka giwe okay dusundi umuzehe navuga ngo niwe yoba yaratanguje ubu muziki wikiriraho ngaho mu Burundi ibi by'amakaraoke yitwa Gaposho kuva ryari niwe yavyivugiye ari kuva ryari niwe yavyivugiye naduha umwaka ibi bintu turavuga turatanga n'amapreuve yego ariko je twarakoze igana nambwira ati je nije muntu natanguje karaoke ngaho ico kiganiro uzokirondere akubwira umwaka yabitanguje yo nyine twagikoranye ikiganiro nta nindwi irahera nje ndagiposta sawa nta tariki yakubwiye oya ibi bintu tuzobirabe neza kubera ko hari gihe dushobora kuba turiko turibeshera hari gihe dushobora kuba turiko turibeshera bamwe moz ntavyo nzi ashobora kuba ariwe mugabo none ni wamubajije cyatumye abivamwo kumenga umuziki uragoye guheba meme n'ubu n'aba Africa novo baracaririmba kandi arabatama twemera za 80 na bangabo Leonce uramaze kubona ngabo Leonce we aduze kuri stage nta muntu atokoma induru bahaga Prosper barasumba baga Pocho kandi abo bose duhura bahaga turamaze guhurira kuri stage ndamuzi Africa Nova igihe kimwe c'était en 2013 cyangwa 14 sinibuka rigeze kuzimuhira bare turamuvugiriza wiyizirema eba no mutamara tabura abantu bariruka sasa uyo muntu avuga ngo atanguje karaoke ari hehe ari mu bikubu yitwa Gaposho je nzogerageza ndabahuze mu kiganiro uzomubaze ryari yabitanguje ariko je nzobahuza mu kiganiro bon fiche numva ngo ntangorane kabisa biri ko sawa okay abishi wewe umaze imyaka myinshi uri mu muziki w'ikibiriraho yego ninde muntu umaze guhura nawe mu muziki ukavuga ati uro muntu kabisa arashoboye ararenze sana oyerega abashoboye ni benshi yego ariko je shaka kumenya uwo mumaze guhura oya wo maze guhura nawo hano mu Burundi none iki kibazo ukibajije muga nawe wibagiye ivyo wahejeje kumbaza kubera ko nakubwiye ngo hano mu Burundi ntawe mbona aza gupinga Vishu sasa wumva sinavuze wo muba mwopinzana ariko navuze wo ushobora kuba warabonye akavuga ati uyu muntu kabisa arabishoboye abo rero ni benshi atari ku rwego rw'iwawe abo ni benshi ni benshi nk'akarorero gusa nabo mbona babigerageza ntibabiha valeur nkuko je ndabiha valeur okay Vishu urumwe mu bantu bamaze gusoka igihugu bagiye gukora umuziki urumwe mu bantu bamaze kurira ku ma stage akomeye cyane manini wararimbiye umukuru w'igihugu abakuru w'igihugu babiri bose nkuru nziza ndayishimiye bose warabaririmbiye imbere ni ikihe irihe banga cyanke ni ikihe kintu wize umaze kuririmba imbere ya president ni ikihe kintu ni irihe shuri ni ikihe kintu wahigiye ikintu nahigiye ubwa mbere no kumenya ko twebwe abaririmbyi ivyo dukora abantu barabibona kandi ukoze nabi barakritika yego ukoze neza barapreciate ico ni cambere nize kigira kabiri narabonye yuko
twebwe abaririmbyi dukwiye gufata umuziki tukawo agaciro Yego. kubera ivyo dusaba abandi ngo bahe umuziki agaciro ntibazobikora mu gihe twebwe ubwacu bene vyo tutabihaye agaciro yego ntituze turondere ngo dushaka ko abantu basapotinga umuziki twebwe ubwacu tudashobora kuwusapotinga kabisa ivyo nivyo nahigi. okay Vishu ukibona message ati uzo performinga imbere y'umukuru w'igihugu wari uri hehe ico gihe wiyumvishije gute? Bon sinzi ryarumba kubera ko maze kuririmbira babiri igihe uheruka niko vuga igihe uheruka igihe mperuka menga nari hehe hari Gitega nari ngaha hano ku biro canke nari muhira sinibuka mugabe iconzi coco ubu igihe mperuka numvise umengo bashimangiye yuko ivyo nkora ari vyiza kubera si bose baronka iri bakwe kabisa yo kuririmbira imbere ya nyine icubahiro numvise umengo barashimangiye ko ivyo nkora babikunze ari navyo vyatumye ngira inguvu nyinshi nubu indirimbo ni nyinshi mfise kabisa Vishu nimba atari banga kijya gihe baguhembye amafaranga ngaha oya nta muntu avuga umushahara ku marezo sosio oya ariko impamvu mureka kubivuga nuko bari make canke nike kibaza bateye oya si kibazo ca make oya hari banga ry'akazi yego sivyo ico womenya coco nuko Vishu adahaguruka ataronse umufungo ukwiye naho yo kandi hari ariko nkubu nakubaze ko kera twavuga ngo n'abantu bavuga ngo ubonye nye n'icubahiro ngo ntuzohuma ngo ucukira amaso yego bashaka kwibaza ko noje imbere ya nye n'icubahiro nkaririmba ha mu mufungo ntubukwiye abantu benshi tumenyereye hari ibintu byo muri leta usanga amenga ntibiri hamayera menshi ninde yababeshe impamvu nabivuze nuko abantu benshi bagenda bakora kuri leta basanga bamwe bidoga ngo ntiduhembwe umushahara ukwiye erega igituma batazoyabahemba bazoba banje kubaraba uko bimeze mugiye wihaye nabivuze kare bugiye wihaye valeur n'umuntu wese aza kukuvugisha aguha valeur mugo utihaye valeur n'ubundi bisubira hahandi. Okay Vishu ufise igiteramo cyo kuri Black FM yego icyo giteramo nka Vishu Love citeguriye gute? Mbega uvuze cha Black FM utavuze cha 30 icya Black FM nico giteramo menga ni kinini cyane gusumba uri sûr canke icari kuba kinini ni inauguration y'inzu nshasha hoteli yitwa Moria Igitega kubera ko nico kizoza imbere y'icya Black FM ariko icya Black FM muzoguramo muri abastare benshi bagiye batandukanye kandi ni nikibanza cyagutse urumva nico giteramo mbona menga kizuba kiri kinini cyane kirimo abantu benshi cyane none ntimwitega Vishu mushasha na ntimubizi Vishu uko yarejo aguma hindagurika bivanye naho umushize umve ese utubiki kujya munsi Vishu ivyo bintu ndababikiye ninabivuga ubu abadukurikirana ntibazoza mugico no babwira coco nuko Vishu azobakorera gasha icambo cy'abari hano Vishu azobaha bishasha bitandukanye n'ivyo bari bamaze kubona bivuga ngo Vishu ari tayari kubaha umuziki batari bwigere babona na sokre rero inatuma agenda nk'ibiteramo yindi ndayikubwira n'abandi bayumve yego iyo ndonze igiteramo ndagikora nk'icyanyuma ndonze no kuvuga mfata ingufu zose nkavuga ngo kino gishobora kuba ari cyanyuma nimba ari cyanyuma rero shiramwo nandika amateka mbenzi ko atakini nzosubira kuronka niryo banga Vishu Jeffs amakuru yuko ugomba gusohoka igihugu ayo makuru wayakuye inbox tugire bimeze gute ugomba kugena mu kiye gihugu ese uzobujuranye n'iki nigari twitegeke bon ayo makuru sinzi yo yakuye mugabo je banyita sniper niyo mpamvu none ko nanje ndi sniper wa sniper ndaraza kandi simusha niyo mpamvu je nakubwiye nanje ndi sniper wa sniper boss ndi hejuru yawe okay ujuba papa wanje jenose nta kibazo sawa ariko jewe ngiragiza kurondera amakuru yose abaho niyo mpamvu namaze kuronka amakuru yuko Vishu Love umwanya n'umwanya ashobora kujabuka igihugu bon nibaza ko ntivyoba ari ryambere kandi nibaza ko nticoba ari gitangaza biri no mu bituma nyene umuntu agira nako gaciro ariko mwumve yuko Vishu atazobajanywe n'ibindi azobajanywe n'akazi k'umuziki ka misi yose yego
shobora kuzokora ama video shobora kuzozazanye collabo shobora kuzoba no kurya ubuzima bikajamwe umuntu aka refresh mind you know agenda cyakona Dubai uzokora akantu basi utumuntwara na jenge ne gusa ndabone icyo na kibazo no kuvugana na The Fighter Production bisigaye simple uce muntwara tugende Dubai Imana ikadushikana gusa ikidutije umwuka w'abazima oya ingorane mfise wavushaka kugumayo oya je sinotoroka je wavudutoroka oya bishibira amaze gushika ugasuka igihugu ukaca wumva umenga ukwegumirayo jewe nta n'umunsi n'umwe birambako nta n'umunsi n'umwe birambako kubera ko na 2013 gihe tugiye mu Bubirigi twavugirije imbere y'ibihumbi birenga 30 vy'abantu ade yagutse nibuka ko ico gihe badusavye gusubirayo muganje nabwiye nije mutampa amafaranga nshaka singaruka bivuga ngo naciye nanga gusubirayo bivuga ngo nta n'umunsi n'umwe birigera binshikira ngo bince mu mutwe ko no havanja ngenda hanze hama ngo nce niyumvira kugumayo ntibiramba ko kabisa iyo ugiye hanze nk'akaroro mu kazi kagenda hanze nikihe kintu cyambere kumbura mu Burundi umaze nk'indwi uri hariye fresher yo mu Burundi irateye ubwoba donc aka kayaga umuntu ataraja buka ndamusabiye kuzocabuka mugabo niyo mpamvu je nisabiye muzo apari yuko nkunda Burundi apari yuko numva ndumufana w'u Burundi sinkubeshe kino gihugu wambaye ikirezi ntamenya ko cera sokuru niyo yakunda kubivuga yego wambaye ikirezi ntamenya ko cera kino gihugu ni ciza cyane kabisa wanga aka kayaga turiko turumva hano Dubai hari hakubera ikintu bita ubushuhe reka kubuga inzu zose usanga zirimo climatiseur ndugu yangu nko muci reka kuvuga ko muci abantu nibashaka kwambara nk'uyu mupira bambara ubuyungiro isengura ubuyungiro ugiye muri desert sasa uramaze kumva urubeya ukuntu wegereje ikiganza ku rubeya gutyo uramaze kumva urateka amata niho bacana umuriro mwinshi canke bakora imikate urabona hajya niko Dubai hameze muri sona mugabo gacumva kino gihugu cyacu ciza kano kayaga kameze uku ngo harashuje yewe mwabantu mwe nimurumva ahantu hashuje kabisa okay Vishu yana uri umuntu arenze sana ndashaka kumenya rero ubuzima bw'urukundo kuri Vishu Love bumeze gute vie privé yo kirazira no ko bayivuga ko cyane kubera ko umuntu abayifokasinze n'akazi ariko nyine urakunda nk'abandi bose none sindi umuntu ufise umuryango oya single aho rero ngire nkwibaritse Vishu why ukiri single gushikana no musi ntaco bitwaye hari higanwa ndimwo turashaka kubona mariage yawe sawa murindire muzoyibona cyari vuba umuhango twe nimba rutira agakoti nimba rugorora agakoti turakagorora oya nzobibabwira kujya indirimbo isohotse mu bimenya murindire n'ibindi muzobimenya okay Vishu shaje numva no nagushimira birenze kabisa habwo reka nanje ndabashimire beko ibiganiro biryoshye kabisa nibaza ko nabariko baradukurikirana baza kuryoherwa cyane na kino kiganiro umve nje ndababwiza ukuri baraza gufa n'umunezero kabisa bararyoherwa yego kabisa Vishu nikihe kintu rero wumva worangiza ubwira abantu badukurikira kuri Senga Media TV canke wobwira abarundi bose muri rusangi badukurikirana Senga Media TV nobwira abantu ko ubwa mbere ndabakunda cyane hama bitege ko Vishu aje ku muvuduko udasanzwe indirimbo yitwa No Problem bayibonye imbere yaho haraje yitwa Vibration ari nayo yuguruye sama ibindi bikogwa biri inyuma kandi ni vyinshi kandi vyiza Vishu yemeje kutazobahemukira ikindi kintu kinakomeye Vishu afise ibiteramo vyinshi cyane muri ino sama abantu bakurikirane imbuga za Senga TV ndazi ko mugiye kubishirako bakurikirane kandi n'imbuga za Vishu bazobona ibiteramo vyinshi bigiye bitandukanye kandi niyemeje kuzobaho munezero umwe utagabanije ku buryo bazovuga ati bazoshimira Imana bavuga ngo Mana warakoze kuduha Vishu mu gihugu cacu c'u Burundi Vishu hari indirimbo imwe twakunze sana niyo shaka uducishirize ko akanyuma kugatumba kugatumba n'abantu ntibayizi vya vrai turakumbuye rero Vishu Love kugatumba duhaga kapira gato yewe gamwa abantu mwe
nca nibwira ntiryari nzosubira kukubona murondo we ngo mvuga ijambo none raba ndatomboye dusubiye guhurira ku gatumba pipi 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 ku gatumba pipi 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 kuri Senga Media TV bana niho bibera kuri Senga Media TV turi kumwe na Sniper Aloyizi. Yes sir, yes si sana papa. Murakoze cyane namwe ndabakengurukire cyane. Abakunzi basenga Media TV ndabashimire ku rukundo mwama mutwereka kino kigano ndizera neza yuko ni kiganiro cy'umwaka kabisa. Safi kabisa. Issue love atamwebwe nta twebwe Imana ibaho umugisha. Ciao ciao.